kutuvugira umutekano muga reka kuza kutuvugira umutekano akajagari ari wewe akajagari kaguherera ko wewe warasubira muri twe muzana n'ubundi watwaye turamukeneye barabukebuke basi watwaye mugenzi wacu kandi umushefu wawe uri umupolisi yego umushefu twaradeona antake yaje niwe mwaye akazi nanumva Muhammad umushefu numwe ntege kangore ndakuza gusakira akajagari Reka dutangure aya makuru tubibutsa aka kantu. Ayo masanamu muri ko mubona yafashwe ku wa gatandatu ku igenekerezo rya 5 Gitugu 2019 mu Tambo mu ntara ya Bujumbura rurare. Abapolisi bacungera Agatoni Rwasa abo bambaye umwambaro wo muri API bariko barashihagurana n'uwutwara igipolisi muri ako karere yitwa Mayiza Rakaza batazira nyeganyega ariko baherekeje Agatoni Rwasa ahe Mutambo bemeza ko hari ivyari vyateguwe byo kudurumbanya ikora rya CNL ariko Imana yarakinze. Mayiza Rakaza rero bataziranyeganyega akaba anavugwa no mu bubisha butari buke cane mu makomini ya Bururi na Matana ho yahote bikomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi imbere yaho bivuga ko yigeze gucirwa urubanza rwo gufunga inyuma yo kwagirizwa kwica umunyagihugu muri komine Gihata mu ntara ya Gitega ariko ntiyigeze afungwa. Turabaramukije kandi turabahaye ikaze abanywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezeho kuri Imbonesha kuri Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye muri iki gitondo turi kuwa Mungu ku igenekezo rya 6 kwezi kwa 4 2025 aho mugiye gukurikira amakuru menshi avugwa mu gisata ca politike ariko turaza kuja ku mugambi ugayitse wo gukura ku isi Agatoni Rwasa umaze gucikamwo ibice no muri CNL rero bikaba bivuga ko ijisho ritari ryiza no mu bamugambaniye bagashinga umugambwe ushigikiwe na CNDD FDD. Muri aya makuru rero turabagezaho byinshi bigiye bitandukanye tubabwire ivya Lieutenant Colonel Gilles Sogomba batazira Love yoba yarahawe ico gikorwa cyo kugandagura Agatoni Rwasa imbere yuko amatora ya 2025 atangura. Turaza kubibagezaho muri aya makuru rero tugiye no kubagezaho kandi bitangazwa na Reveriyano Ndikuriyo yoba datinya kwica inyuma yo gukiruka uburozi yari yahawe mu kwezi kwa mbere amahaha yiwe akangirika ndetse atakibasha no guhema. Ubu rero akaba yagarutse no mu majambo akomeye cyane yerekana bya bindi vyo kwica ndetse no gukuramwo. Hari agace yagiyemwo mu minsi iheze ndetse akaba yarasavye abari ngaho bose kuzimya amatelefone aho Reveriyano Ndikuriyo yagize ati mwese muzimye telefone zanyu nta muntu numwe arekuriye gufata amajwi yibiza kuvugirwa ngaha wohirahira agafata amajwi niho buri kimushikira no kwicwa yo kwicwa iyo bikenewe turakuramwo umuntu yigenza nabi ivyo ni hagati yacu inyuma yaho niho rero yigamba ivy'urupfu rwa kaburimbo nanone umurazi ko bama banyagirije ko nicishije kaburimbo none ikibikire kwica umuntu nk'urya na Bibiliya ngira avuga ko Petero yagira yice kugira akingira Yezu none ubusiwe umushinga wa Eklezia Katolika kwica inkozi y'ikibi kugira ngo kingira bene gihugu nta caha akirimwo. Niko rero Reveriyano Ndikuriyo yashikiriza turaza kubibagezaho kandi no ku mugambi ugayitse CNDD FDD ifitiye Agatoni Rwasa nk'uko twatanguye amakuru tubibabwira. Fyonda subscribe canke sabone ni butari wa Fyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tuba turiko turabashikiriza mu minsi yose uko iba igiye itandukanye. Ari umugambi wo kugandagura umushinga amateka Agatoni Rwasa. Amakuru ava mu begereye mukuru umugambwe CNL ya Agatoni Rwasa menyesha ko ku munsi wa 6 heza tungarejwe n'inama yitegura igandagura rya Agatoni Rwasa. Amakuru akavuga ko uyu mugambi washinzwe Lieutenant Colonel Gilles Sogomba batazira Love. Aya makuru si bwo bwa mbere avuzwe ahubwo no mu mwaka heze yaravuzwe. Amakuru akavuga ko Sogomba yatumwe ico gikorwa n'abategetsi bakomeye muri CNDD FDD no muri leta y'u Burundi. Aya makuru akavuga kandi ko Sogomba ariko akorana na bamwe mu baherutse gutangaza ko babogoje Agatoni Rwasa mu burongozi bw'umugambwe barongowe na Nestor Girukwishaka yashinze umugambi ushigikiwe na CNDD FDD. Amasoko rero akaba yaratanze amazina y'abavugwa muri uwo mugambi w'ububisha. Reka rero tubibayagire. So bwa mbere tubaha amakuru yerekeye Lieutenant Colonel Gilles Sogomba batazira Love intwazagabo yahoze igwana muri FNL abo bakoranye ku rugamba bakaba bayagiriza ko ikorera iperereza kandi yakoreshejwe mu kwica abanywanyi benshi ba FNL hamwe na CNL. Ivyo we akabihakana. Tubibutse
ko muri nzero 2022 Liyetona Colonel Egide Sogombo na Colonel Damphasi Kahorudi bataziransire yahoze muri FNL bakora mu biro by'umukuru w'igihugu barajabutse igihugu baja muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Mu kugendera babikoze nk'uko bo baraturutse ariko bariko baronderwa n'iperereza bageze muri Kongo bakaba bararungikiye ubutumwa benshi mu bagenzi babo bamenyesha ko batanguye urugamba rw'igisirikare. Ico gero bakaba bavuga ko bafise n'ingabo nyinshi hanze ziteguriye urugamba. Bamwe rero mu bavyemeye bakabakurikirana ntibarasubira no kuboneka. Mu minsi yakurikira Egide Sogombo na Nsekahoruri baragarutse mu Burundi, imbere barasubizwa mu mabanga y'igihugu bakaba basigura ko bafashwe n'iperereza ry'u Burundi rirabafunga, mu nyuma rero rirabarekura basubira mu mabanga. Ibidasanzwe ko iperereza ryofata intwazagabo zajabutse Burundi zigiye gutanguza ikiroberi rikazigarukana rikazifunga iminsi mike hanyuma zikarekurwa zigasubira mu mabanga batanaciye no mu butungane. Amasoko yacu akavuga ko uwo umugambi rero avugwamwo wo kuganagura Agathon Rwasa. Egide Sogombo yoba yaravuze ko afise ingabo muri Kongo zizomufasha uwo mugambi ugayitse, ndetse ntituraronka n'ico Sogombo avuga kuri ayo makuru. Ku ruhande rwa CNL Mai Magera serukira umugambwe ku ruhande rwa Agathon Rwasa Iburaya yaremeje ayo makuru aca aragabisha abatwara Burundi hamwe boreka ico caha kigakorwa, ndetse akaba yaragabishije uwo wese ushobora kukijamwo kugira ngo bakureho Agathon Rwasa. Birababaje cyane rero mwumviriza ko imigambi yo kuburabuza Agathon Rwasa yoba ikibandanya cane. Si ivyo gusa kandi kuko Agathon Rwasa urubanza rwiwe rwoba rwarigijwe inyuma, urubanza RPA 68 rubuza Agathon Rwasa n'Immaculée ntaco bakimvuna ku matata yafatiye ku burongozi bw'umugambwe CNL rwungururijwe kuri ndi sango yo kuwa 25 Nyakanga 2025. Inyuma y'akanya gato urwo rubanza rushashe muri sentare y'imanza za leta yo ku wa kane, uwurongoye intahe yasiguye iruhande y'uko uruhande rwa ntaco bakimvuna rutitavye hakiri batatu muri 9 bategerezwa kumenyeshwa batarumenyeshejwe. Mushinga amateka Agathon Rwasa akaba yaratangajwe no kubona urwo ruhande rutitavye kandi urubanza rwayo ruzwigi, akavuga ko sentare atashaka ryo kubatunganiriza ifise, akabona kandi ko amategeko akwiye gukurikizwa kuko bitumvikana ukuntu urubanza rumara ikiringo ca babo umwaka rutaracika kandi rutategerezwa kurenza imisi ishika kuri 30. Hari n'ikindi cerekana ko burabuza Agathon Rwasa kuko hari amarorerwa societe ya Afritex ari yakoreye umugambwe CNL ico gihe Agathon Rwasa kiri ku butegetsi. Namubwira umugambwe CNL wariko witegurira urubanza rwo guhimbaza imyaka 4 wemerewe gukora ku mugaragaro, warashoreye Afritex kugira ngo iyo societe ikore igitenge gishasha ca CNL. Afritex rero yarakiriye amafaranga ariko ntiyabikora, igoma inarondera n'ivyitwazo n'amafaranga yaragiye kuyasubiza bigoranye. CNL rero ikaba yaramaze no kuronkaho ikoresha igitenge cayo mu mahanga, naho nyene nivyorosha ingene yicinze mu gihugu. Inzego zose rero zarondeye ingene ziyiburagiza ariko vyaragiye abaseneri bambaye igitenge cabo gishasha. Ikindi rero kizotera imbere muri CNL nuko boreka bagakora ku mugaragaro, ariko hakaba hari imigambi mibisha igaragara cane. Mu yandi makuru rero avugwa cane, reka tugaruke ku byatangajwe na Reveriyano Ndikuriyo yari Inyanza Lac, akaba arahize kwica bamwe mu banywanyi ba CNDD FDD. Hari kuwa gatandatu kwigenekezo rya 13 kwezi kwa mbere 2023, aho umunyabanga mukuru wa CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo yagendeye ikomine Nyanza Lac mu ntara ya Makamba. Muri urwo rugendo Ndikuriyo yaragabishije abanywanyi baguma bashira habona ibitagenda neza be n'abariko barasaba ikurwa rya musitanteri w'iyo komine ico gihe. Ndikuriyo rero yayibukije ivyashikiye Pascal Niganza batazira kaburimbi Matana muri 2020, aho muri Nyakanga 2019 mu gihe yarakira umukuru w'inama nkehuza amateka Reveriyano Ndikuriyo yari yeremereye miliyoni 5 uzomuzanira umutwe wa kaburimbo. N'agihugu b'Inyanza Lac rero bakaba barumiwe ico gihe. Komine Nyanza Lac rero ikaba yari isanzwe iriko iraca mu bihe bitoroshe. Bamwe mu bagize inama manuzi ku jambo ya komine barakuye icizere kuri musitanteri n'abarongoye iyo nama ya komine. Bagumya banga bari biteze ko umukuru w'umugambwe aje kubunga no kubanywanisha, ariko imvugo yiwe yabaye iyo kunyura ibintu. Ikindi makuru ya SOS Media Burundi candika ko mu gutangura inama ico gihe
gihe Reveriyano Ndikuri yasavye abari ngaho bose kuzimya amatelefone. Mwese muzimya amatelefone zanyu, nta muntu n'umwe arikuriwe gufata amajwi nibiza kuvugirwa ngaha. Wohirahira agafatwa amajwi ntihobura ikimushikira no kwicwa yo kwicwa. Iyo bikenewe turakura ngo umuntu yigenza nabi. Ivyo ni hagati yacu. Inyuma yaho rero niho yigamba ivy'urupfu rwa Kaburimbo. Ngo murazi ko bama banyagirije ko nicishije Kaburimbo. None ikibi kirihe kwica umuntu nk'urya? Na Bibiliya iravuga ko Petero yagira yice kugira kingire Yezu. None ubu siwe mushinga wa Kiliziya Gatolika kwica inkozi y'ikibi kugira ngo kingire abene gihugu ntacaha kirimwo. Abagumye banga rero bakaba baravuze ko batangajwe no kubona Ndikuri yatera ubwoba bari ko bagwanya ubunyonyezi mw'ikomine. Umwe mu bitavyo nama ari yabwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi agira ati ataguca hirya no hino yarerekanye ko ari we akingiye umusitanteri wa komine Nyanza-Lac Marie Goreti Irankunda nabo bakorana. Yarimanze ko abashaka kumukura ataco bazigera bashika ko. Ndikuri rero akaba yarongeye ko bamwe mu barongoye umugambwe uri komine Nyanza-Lac ico gihe bari bamaze kwirukanwa mu mugambwe. Akaba yaranibukije ko umusitanteri agenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Abanywanyi batagiye ku rugamba nibo rero babangamiwe cyane kurusha abandi. Hariho abantu rero ngo bagenda bariyitirira ngibiba aha na hariya mu gihugu kandi batazi niyo twavuye. Ngo twebwe abagumya banga bukuri twuzuye amasasi umubiri wose, bamwe kunda abandi mu maguru, ariko hariho abantu batigeze baja ku rugamba kandi batigeze bakorwa ko n'ingaruka z'urugamba, ariko bagashaka kwimbura ubwa mbere. Ibyo rero ntibishoboka. Abari mu nama rero bakavuga ko amajambo Ndikuri yavuganye agashavu kenshi. Abanywanyi ba Senderi rero bakabona ko Ndikuri yo yari yaje kubatera ubwoba, na cane cane abashaka ikorwa rya musitanteri ico gihe. Niko ryo rero vyoba avya aragenze. Reka rero tuve mu makuru havugwa muri politike kuri uwo mugambi mubisha wo kuganagura agatoni rwasuri kurategurwa imbere y'amatora ya 2025. Tuje no mu bindi bimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Kubirabana n'umutekano, Perezida Varisito Ndayishimiye arahira akarengwa ko atazopfa aganije n'umuhari w'abicanyi Tabara ahubwo akeneye kubabona bose bashikirijwe ubutungane bw'u Burundi. Ni nyuma y'uko rero yavuze ko yifuza kuganira na Tabara hamwe n'abatavuga rumwe na leta yiwe bashigikiwe n'ubumwe bwa Buraya. Perezida Ndayishimiye yagize ati baze guhamba abantu 100 mu Cibitoke mu kinogo kimwe, imiduga n'inzu ugaturira hama ngo uje gusaba ibiganiro. Ni mu kiganiro imva n'imvano c'iradiyo y'Abongereza BBC gahuza miryango co kuwa gatandatu igenekerezo 29 Ntwarante 2025. Perezida Ndayishimiye yashikirije aho ahagaze nimba vyokunda kwaganira n'umuharire Tabara uvuga ko urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Perezida Ndayishimiye akavuga ko ikibanza c'abicanyi ari mu butungane. Kubwiwe rero akaba asanga uwo muhari ari umurwi w'abicanyi ukwiye gushikirizwa ubutungane bw'u Burundi bagacirwa urubanza rubakwiye. Uwarongoye Burundi rero akavuga ko Tabara bishe abantu 100 bakabahamba mu kinogo mu ntara ya Cibitoke bagatura n'imiduga n'amazu vy'inzirakarengane, hama bagaca baza ngo bashaka kuganira na leta. Perezida Varisito Ndayishimiye ati kubona mu gihe twagwana n'abatwita bicanyi hama tugasaba ibiganiro nuko kiriya gihe atabutegetsi bwariho bwari bwarasenyutsemo kabiri, ariko igihugu gifise indongozi zatowe n'abenegihugu. Perezida Ndayishimiye akaba ashishikara gusaba u Rwanda ko rwotanga bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015 bagaca bahungira mu Rwanda, aho ngari rwo rubafasha mu myiteguro yo gutera Burundi nk'uko leta y'u Burundi idasiba kubishikiriza. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye rero akaba avuga ko impaka ryashobora no kugururwa mu gihe leta y'u Rwanda yokwanka gutanga bagize umuhari wa Tabara co kimwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Perezida Ndayishimiye rero ku rundi ruhande akaba avuga ko ari intumwa y'Imana yatumwe kuyobora Burundi. Ngo jewe sindi perezida wanyu, sindi umwami, ndi intumwa y'Imana yatumye kuyobora Burundi. Abishikizwa na Perezida Varisito Ndayishimiye yemeza ko ari indongozi y'igihugu iciye bugufi kandi yahaye ikibanza ca mbere Imana. Mu gisabisho rero ca Kavuna Musase National Prayer Breakfast cyo kuwa mbere igenekerezo 31 Ndamukiza 2025 cabereye mu kigo c'inama nshingamateka. Perezida Varisito Ndayishimiye amenyesheje ko Imana ariyo ifata ikibanza ca mbere mu gihugu mbere uhereye no ku ngoma z'abami. Mu kuragaza rero ikimenyetso cyo guca bugufi Ndayishimiye akavuga ko atari we
atari we ari perezida gusa n'umwami ahubwo ngo ni intumwa y'Imana yatumye kuyobora Uburundi. Iki kintu nuko perezida Ndayishimiye yatanze ibintu bine byotuma abarundi barima kuko imbere ari heza. Ngicambere ng'Imana yari yeretse abarundi kuko yabakuye kure. Ca kabiri nuko Imana yaduhaye igihugu c'amata n'ubuki gifise ubutunzi kama bwinshi. Ca gatatu nuko ngo abarundi ubu bafatanye mu nda. Ca kane ngo ni muri akazoza 2040 igihugu cifashe na 2060 igihugu gikize. Perezida Evariste Ndayishimiye rero agehegera atavuze amajambo nk'ayo yo kuremesha abarundi ariko ibintu bikagoma vyunyuka ibiheza bigatera abantu kwibaza ko ivyo avuga atabitegura neza canke ngo amenye ico ajejwe n'igihagararo afise mu gihugu. Ni perezida ngarangwa n'amajambo menshi haba mu vyo yizeza abarundi ariko haraba ingingo afata ukabura. Abanyanura igihugu rero arabafata niba ahantu bariko bakongera ubuvuzi aho guhanwa ngo bazane ivyo banyuruje abandi ibiturire vyarimonogoje bizotuma n'iryo mbona kazoza idashoboka nkuko bamwe n'abandi baba babishikiriza. Reveriyano Ndikuriyo rero ku rundi ruhande we ahamagarira abarundi kurungika abana babo mu gisirikare. None kuki abarundi bo bafise ubwoba bw'intambara ya Kongo ni murungika abana mu gisirikare bigenda gute ngo ugira abana 10 canke 8 utateguye uzoba umusoda ngo zana umwe yinjira igisoda tumuforome. Nakama Reveriyano Ndikuriyo atera abarundi ngo barungike abana babo mu gisirikare. Mu masengesho atunganwa n'umugambwe CNDD-FDD y'amababuri wa kane urangiza ukwezi kwa ntwarane 2025 yabaye rero ku igenekerezo 27 mu ntara nshasha ya Burunga. Umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yasavye abarundi ko botegura abana babo bakabinjiza igisirikare. Ibi rero akaba yabivuze afatiye ukwezi kwa gatatu kwatanguye ko rimwe biwa vyinshi bishingiye ku ntambara ya Kongo ho abarundi bagize ubwoba vy'ivyo bashobora gushikira ngo Burundi mu ntambara za Kongo no mu hari M23. Reveriyano Ndikuriyo akaba atangazwa n'umuvyeyi ngo usanga afise abana 10 canke 8 ariko ugasanga nta musoda canke umupoli arimo. Ari akaba yaragize ati ufise abana 8 canke 10 ukaza wumva ngo leta nizane abasirikare badacungira umutekano zana rwawe umwe canke babiri binjira igisoda. Reveriyano Ndikuriyo akaba yaramye yongeye no kugaragaza ku rubuga nyuma yaho haheze iminsi atahutse avuye kwivuza Dubai ku ndwara yamufashe gitumbuka bigatuma amara ikiringo hafi c'ukwezi ari kwivuza mu mahanga ariko yari amerewe nabi cane. Muyandi makuru rero tugiye guherezaho hari byinshi biriko biravugwa no mu bindi bimenyesha makuru. Reka rero dusoreze kuri iyi nkuru n'ubundi vugwa muri politike. Ngo gukura hose CNDD-FDD niwo muti ngo ni kimwe mu vyozana impinduka mu Burundi niko Kefa Nibizi ashikiriza. Guhindura ubutegetsi bwa CNDD-FDD hakaza ubutegetsi bufise ishaka ryo guteza imbere igihugu n'inzira imwe yotuma ibintu bihinduka mu Burundi nkuko bishikirizwa n'urunani Burundi bwa bose. Kefa Nibizi avugira urwo runani akavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD hari bwo bwakwegeye abarundi mu bukene butagira izina kuko bwuzuyemo abaryi uturire n'abanyonyeza amatungo ya leta. Kubw'ivyo rero abarundi bakaba basabwa kuja hamwe bakikura ko ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu kiganiro ko bamenyesha makuru cyo ku munsi wo kwigenekezo rya gatatu ndamukiza 2025 urunani Burundi bwa bose rwaratanze umwihwezo bw'ibihugu Burundi burimwo muri iki gihe Uburundi rero bwimirije kwinjira no mu matora nkuko byashikijwe na Kefa Nibizi avugira urwo runani. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD gusa n'ubwananiwe gutora umuti w'ikibazo c'igitoro kimaze igihe kinini mu Burundi bishobora no gutuma rero abanyamigambwe batorerwa mu gihe c'imyiyamamazo yimirije. Ku bwa Kefa Nibizi ati ibintu bibandanije uko leta yo kwiga ingene hoshirwaho n'inzego zatoye kuko basanga amatora adashoboka bibandanije uko. Ikindi rero mu runani muri bwa bose bashikiriza no ko leta ya CNDD-FDD ikwiye kuvaho kuko ngo yananiwe gutunganya neza igihugu. Aha Kefa Nibizi rero akaba yerekana ko ubukende buzura inzara abarundi bari mu bwatewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko ubwo butegetsi bwuzuyemo abanyenyeza amatungo ya leta n'abaryi bibiturire cane. Mu runani Burundi bwa bose rero bagasaba Burundi gufatana mu nda bakikura ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD maze hakaza ubutegetsi bufise ishaka ryo gutanga icizere mu gihugu.
dukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mbasabe rero kugira ngo ntimucikwe n'ayandi makuru tuza kubashikiriza uyu munsi wose, tuze kubana mu biganiro n'amakuru tuza kubagezaho. Turi kuwa Mungu kwigenekerezo rya 6 kwezi kwa 4 2025, turabategurira amakuru havugwa muri politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, umutekano, hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, mu bimenyesha amakuru, andi makuru menshi avugwa cyane mu bibanza bitandukanye. Ibyo byose rero turabibategurira tukabibashikiriza. Ariko rero nk'uko bibona abarenga ibihumbi 50 baradukurikira. Nawe rero ufite ko kugira ngo ujuronka amakuru n'ibiganiro byacu uri mu bambere, kugira ngo rero udacikwa nayo tubandanya kubashikiriza mu bihe byinshi cyane irya nini. Imana ibahezagire umunsi mwiza.